Bene data n'abashiki banje mu mwami turabaramutsa abo bose baraba bakumviriza bakaba bari ku murongo kuri ano masanamu akwiragizwa no ku kwezi ijambo hamwe na mwene data Frank. Umwami aduhezagire twese mu butunzi bw'ubuntu bwiwe, ashobore kandi gukomeza mwene data Frank amwe inkomezi zo gushikirana ijambo kuri twebwe mu bushobozi. N'ubu naho twiteze umugisha ukomeye kugira ngo bidufashe kuturongora kandi bitwambike kubw'umunsi mwiza wo kugaruka kwiwe. Turasomana hamwe ijambo ryo mu ceti ca kabiri ca Petero igice ca mbere kubera ku murongo wa gatatu gushika kuri 11. Petero wa kabiri igice ca mbere umurongo wa gatatu gushika kuri 11. Kuko ubushobozi bw'ubumana bwayo bwaduhaye iby'ubugingo no kubaha Imana byose tubiheshwa no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Ibyo byatumye aduha ibyo yasezeranye by'akaburarugero bihambaye cyane kugira ngo bibatere gusangira n'Imana akameremere kayo mumaze gucika muva mu iborero ryazanywe mu isi no kwipfuza. Mbere kubw'iyo nyanduruko nyene ubwanyu mushiruke umwete wose, ukwizera kwanyu mukongereko ingeso nziza muzongereko ubwenge mubwongereko kwirinda mukongereko ukwihangana mukongereko kubaha Imana, ukubaha Imana mukongereko gukunda bene data mukongereko urukundo ku bantu bose. Kuko namba mugira ibyo bikagwira, niba ibyo bintu byiza biri buri mwebwe bikagwira bibandanya kugwira, bituma mutaba abanyabute canke ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kuko utagira ibyo ari impumyi, abona ibiri hafi gusa, yibagiye umwuhagiro w'ibyaha byiwe bya kera. Nico gituma bene data mukwiye kurushiriza kugira umwete wo gukomeza ihamagarwa ryanyu bo no gutoranywa. Nimwakora ibyo ntimuzotsitara na gatoya, kuko nibyaba bityo muzohabwa rwose kwinjira mu bwami budashira bwa Yesu Kristo, niwe mwami n'umukiza wacu. Turashimira umwami kubwo amajambo y'igiciro ku ntumwa zose n'abahanuzi bose, kubw'abakozi biwe bose, abo mu bwizigirwa bamukorera hanyuma bagashira ukuri ku giterekwa amatara. Twasomye ngo murushirize gukomeza ihamagarwa ryanyu bo no gutoranywa, kandi ibyo ni dushaka gukora. Reka dukamishe ibi bintu kugira ngo umunsi umwami azogaruka kuturondera tuzobe duhagaze twambaye ibyera, tugende tumusanganire. Bimere nk'uko kuri buri umwe wese muri twebwe, kugira ngo muri iki gihe cya nyuma tube twiteguye by'ukuri kubw'umunsi w'ubwiza wo kugaruka kwiwe. Reka dusenge hanyuma twizigize ku gukwiragizwa kw'ijambo umwami. Data wo mu ijuru wizigirwa, turagushimira kubw'ubwiza bwawe, ubwizigirwa bwawe no kuba udutwara buri munsi. Turagushimira yuko ufise abakozi babizigirwa iminsi yose bashira ukuri ku giterekwa amatara. Mwami uduhezagire, ukore kuri buri umwe wese hagati muri twebwe,
kandi uduhe kuba mu kuri kwigira ijambo ryose twumvise mu gice cya Petero, kugira tube twiteguye igihe uzogaruka. Mwami, dushyize byose mu biganza byawe, kandi turagushimira Mwami kubwa uno muhingamo. Wowe uhabwa icubahiro, ubwiza, kandi usohoze muri twebwe icyo urungikira ijambo ryawe, ni kwitegura kubw'umunsi w'ubwiza ugaruka kwawe. Wewe amashimwe n'icubahiro no gusengwa bibe iby'izina ryawe ry'igitangaza kandi ry'ubwiza rya Yesu, amen. Umwami aduhezagire twese, amen. Nanjye ndashaka kuramutsa bose mu izina ry'igiciro ry'umwami. Turashima cyane umwami kubwo ibiganiro, turabishima cyane kuko isi yose irumviriza, aho rero ikabwirwa ibyo Imana yasezeranije muri kino gihe. Kandi nk'uko twabyumvise mu ijambo ryatanguje rya Mendata Sherard, bijyanye no kwakira biciye ku masezerano y'Imana, kugira umugabane kuri kamere k'Imana, ukagira umugabane kuri kameremere k'Imana ubwayo. Nicyo gituma uyu munsi turaza kuvugana cyane cyane amasezerano y'Imana, kandi turaza gushimika cyane ku bintu nyamukuru by'isezerano, n'impamvu bikwiye cyane kwizera isezerano ry'Imana. Umwanditsi w'indirimbo aravuga ngo amasezerano y'Imana agumaho ntazungagirika, agumaho ibihe bidashira. Ni nk'ayo maraso niho Yesu yashiramo ikimenyetso ibyo yasezeranije mu ijambo ryiwe, kandi turabizi twese, kandi twarabishimitse ko kenshi. Isezerano rya kera ritangurana no gusohoza kw'amasezerano yari yaratanzwe mu isezerano rya kera. Ego gushika ahanditswe yuko turavugishwa nk'abana b'isezerano. Aburahamu yabaye uwa mbere, kandi aba n'akarorero, icitegererezo ciza. Guhera ku kiganiro ca mbere ico umwami yagiranye na Aburahamu mu Itanguriro igice ca 12, umwami Imana yatanze isezerano. Reka kumbure dusome umurongo wa Bibiliya ubwo turasoma mu Itanguriro 12 umurongo wa 3. Itanguriro 12 umurongo wa 3. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma. Kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha. Muri wewe hazohezagirirwa imiryango yose yo ku isi. Aburahamu yizera Imana. Aburahamu yizeye isezerano. Aburahamu yari uwumvira, kandi muri we abo bose
bizera isezerano ry'Imana, tous ceux abo bose bizera n'imitima yabo yose ibyo umwami asezeranije doivent aussi bategerezwa nabo être bénis. guhezagirwa. La foi Ukwizera konyene in der Luft. Der Glaube est suspendue dans l'air. kuba La kuri foi a besoin de promesses. kuri mu kirere gusa. Ukwizera kurakeneye amasezerano aho gushobora gushimikako Toute promesse kwimbikako. Nicyo gituma buri sezerano ryose a son riba accomplissement. ribohanye no gusohoza kwaryo. Les vrais Kandi rero ni abizera by'ukuri bonyene nibo bazokwizera aux promesses amasezerano y'Imana, et auront part kandi bazogira umugabane la nature kuri kamere k'Imana, kamere k'Imana, nk'uko twabyumvise mu ijambo d'introduction. ryatanguje. Que nous avons pas Ni kuvuga ngo la nature dufise umugabane kuri kamere k'Imana les biciye ku basezerano, à la nature de Dieu. kamere k'Imana ubwayo biciye ku masezerano y'Imana, kubera yuko Absorbé, twaronse mu mitima yacu amasezerano y'Imana, ijambo ryasezeranijwe, urubuto rw'Imana ubwabwo ruri muri twebwe. Nicyo gituma abizera différencie batandukana gushika n'ubu. Bamwe n'abizera nk'uko nyene muri rusangi barizera ibyo bababwira, ariko abizera by'ukuri bizera amasezerano, participe bakagira umugabane kuri kamere k'Imana. et c'est exact. Kandi uko rero niko Vive uko niko babaho, baba mu gusohoza Dieu a promis c'ivyo Imana yasezeranije. Reka tubandanye gusoma, turasoma dans Galates chapitre mu 4 Bigalatiya igice ca kane verset 28. umurongo wa 28. Verset Abigalatiya 4:28. Mais vous, frères, vous êtes Namwe bene data muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yari ari. können wir nur Amen. nous ne pouvons que dire Aho tuvuga gusa amen kuri ibyo. vous, frères. Namwe bene data. Und er spricht Et il parle à ceux Abwira abo sur la parole. baronse ijambo, baryemeye mbere bashizweko n'ikimenyetso ca mpwemu yera. C'est à eux. Abo nibo abwira, Et qu'il dit, vous êtes akababwira ngo bene data namwe muri abana b'isezerano Isaac l'a été. nk'uko Isaka yari ari. Nous pouvons Turashobora rero kwizera n'imitima yacu yose nous sommes yuko ubu enfants. turi abana b'isezerano. Reka tubandanye gusoma, Nous lisons turasoma mu Bikorino ba kabiri le chapitre 1, igice ca mbere verset 20. umurongo wa 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, iby'Imana yasezeranye uko bingana, qu'elle est oui, muri we niho egome riri. Nico gituma ari we adutera kuvuga ngo amen, à la gloire de Dieu. ngo Imana ishimishwe natwe. Nous pouvons également dire Naho turashobora kuvuga amen à cela. kuri ibyo. Et il me tient vraiment à cœur Mu by'ukuri bindi ku mutima de recommander à tous les ko frères et sœurs, nubwira bene data bose na bashiki banje toutes les langues, mu ndimi zose no mu mahanga yose, seulement comme ça. ntibizere gusa muri rusangi. Et je voudrais rappeler ici Nashaka kwibutsa hano, une fois ntibagire ukwizera gusa kwa rusangi, ariko hano nashaka kwibutsa la première venue du Christ, kuza kwa mbere kwa Kristo. Bose barizera, abayuda barizera, la Torah, bose barasoma Tora, bose baraninahaza isabato, bose barizera, mais ariko
selon bizera l'interprétation bihuye n'ibisobanuro ibyo abanyabwenge b'ibyanditswe babahaye bakura mu ijambo ry'Imana. les vrais croyants Abizera by'ukuri ont eu part baba bafise umugabane ku isezerano iryo Imana yari yaratanze, promesse isezerano ryagenewe ukuza kwa mbere kwa Kristo. voici, Ich sende et cette promesse était voici vor mir que j'envoie mon message. Isezerano ryariri ngo ehe ndarungika intumwa imbere yanje izontegurira inzira. Iryo ryari isezerano, C'est une promesse. ryari isezerano, Et les enfants kandi abana b'amasezerano igihe c'ukuza kwa mbere kwa Kristo ont cru bizera mu gihe cyabo iryo sezerano, hanyuma l'ont reçu et bakaryakira bakagyemerana ukwizera bakamenya mu bukozi bwa Yohana c'est Umubatizi. exactement ce qui se passe dans Ésaïe. Nibyo biba no muri Yesaya hamwe na Yesaya 40 haravuga ngo ijwi rirumvikana mu bugaragwa ngo mugorore inzira ku bw'Imana yacu. Vous connaissez tous, Mwese n'est-ce pas? murazi nta nkeka ayo masezerano. Il faut le Ubu souligner. rero birakwiye ko dusaba ko kubishimira ko rindi rimwe abana b'isezerano Lors de la première mu venue, gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo écoutez ce que ntibumvirije ibyo abanyabwenge b'ibyanditswe hamwe n'abafarisayo bavuga et enseignait. cyangwa ngo bigishe. Dieu Imana leur a révélé yarabahishuriye abo bana b'isezerano, à eux, Dieu abo Imana yarabahishuriye yuko Yohana Umubatizi yari umuhanuzi yasezeranijwe azanye ubutumwa bw'Imana kugira ngo ashobore kurongorera ku mwami ihanga préparé. ryiteguye. Un homme Umuntu envoyé par Dieu arungitswe n'Imana, umuhanuzi yasezeranijwe, pouvait s'exclamer à haute yashobora gusemerera mu ijwi riri hejuru vous baptise ngo ndababatiza mu mazi kubw'ukwihana, qui vient uwuje inyuma yanje baptiser azobabatiza mu mwembu yera de feu. no mu muriro. Cela n'avait absolument Ibyo rien à dire ntacyo byari bifise na kimwe bibwiye abanyabwenge b'ibyanditswe cyangwa abafarisayo, pour les ariko véritables ku bizera by'ukuri dont Johannes sagt, Jean als Freund des Baptiste pouvait abo Yohana Umubatizi yashobora kubwira Volkes zurufen, en tant qu'ami de l'époux, il ngo a pu nk'umwana umugenzi w'umukwe yarasemereye ku ihanga yuko maintenant isezerano ry'ubuhanuzi ryari kurisoza imbere y'amaso yabo, kandi bashobora kubigiramwo umugabane neza. dasselbe la même chose. Icyo kintu nyene Et sœurs, bene data na bashiki banje à notre kiba mu gihe cyacu. nous ne sommes pas là Ntituri hano juger, kugira ngo duce imanza, mais soyez ariko sincères reka tuvugishe ukuri. dans toutes les églises. Mu mashengero yose Enseigne barigisha kandi barizera, harigishwa kandi harizegwa, die Verheißungen, die Gott on ne touche pas au ariko ntibigera bakora ku masezerano Dieu a fait. ayo Imana yatanze ya kino gihe icyo tubayemo. Elles ne sont même pas prises en compte. Nta nuko mbere bigira bibura kuyashyira mu butumwa bwabo. Mbega mwarigeze mwumva Seule fois inshuro n'imwe dans les mu églises mashengero baptistes, y'ababatisite, méthodistes, abametodisite, dans toutes les églises, mu mashengero on yose a parlé, boba on a prêché baravuze la barigisha, promesse, boba barigishije ce temps. isezerano rya kino gihe. Avez-vous déjà entendu Boba mwarigeze mwumva mu idini la prédication ubutumwa
bwo muri Maraki ngo ehe vous envoie ndabarungikira umuhanuzi Eliya avant que mbere yuko haza umunsi wambaye kandi uteye ubwoba w'umwami uhoraho il ramènera le cœur azogarukana imitima des enfants. y'abana kuri ba se. Avez-vous déjà Mbega entendu mwarigeze mwumva que les scribes de notre époque abanyabwenge b'ibyanditsweho mu gihe cyacu auraient prêché à propos baba barigishije ku bijyanye na Maraki 17 qu'Élie yuko Eliya venir Matayo 17 ategerezwa kugaruka rétablir? kugira ngo abanze asubize ibintu byose? Avez-vous déjà entendu des évangiles Mbega mwarumvise abavugabutumwa prêchés bigisha en mentionnant les bavuga amasezerano pour cette époque ya kino gihe icyo tubayemo? Non. Oya, Ils ont tous leur propre. bose bafise ibintu gahunda zabo, Ils pensent. bose barizera kandi bakiyumvira yuko bakorera Imana. Ici, Ariko hano niho hari itandukaniro hagati y'abatoranijwe, abizera by'ukuri leur cœur n'imitima yabo yose ibyo Imana yasezeranije mu ijambo ryayo mu gihe cyacu, ainsi deviennent partie aho bakaca de la baba nature divine. abasangiye kamere k'Imana nk'uko rero tubyumva bibandanije mu ijambo. Ce sont ceux-là qui Abo se dépouillent nibo bashobora kwikura ko umuntu wa kera, abo nyene nibo bashobora kwiyambura umuntu wa kera bakambara umuntu mushasha aremwe mu kugororoka kw'Imana ubwayo. poursuivons notre lecture. Tubandanye gusoma, Lisons dans 1 Corinthiens, turasoma mu Bikorino ba mbere chapitre 2, verset 12. 2:11. Corinthiens, Abikorino ba mbere igice cya kabiri umurongo wa 12. 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, Abikorino ba mbere 2:12. nous avons reçu non pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui. Mais l'esprit Ariko twone twahawe mpemu w'iyi si, mpemu y'iyi si, ariko twahawe mpemu ava ku Mana kugira ngo tumenye iby'Imana yatugabiye ku bw'ubuntu. n'a pas reçu l'esprit du monde. Ntitwaronse impemu y'iyi si, oya, Nous avons reçu l'esprit twaronse mpemu w'Imana pour connaître, kugira ngo tumenye, kugira ngo dushigwe mu byo Imana yadusezeranije, ibyo Imana yaduteguriye. c'est ainsi que Paul Uko niko Pawulo exprimé yabivuze par une effusion générale. si mu gusugwa muri rusange kwa mwemu yera. L'ont reçu. Abantu benshi barabironse, Il y a des millions de hariho amamiliyoni y'abantu bigira ko Saint-Esprit. bagira ko baronse mpemu yera, Mais la Bible dit ariko Bibiliya iravuga mu buryo bwumvikana ceux qui sont ngo conduits n'abo barongorwa na mwemu w'Imana, abo barongorerwa mu kuri kose, sont abo des fils. nibo bana b'Imana. Kandi Pawulo arandika hano akavuga ngo twaronse mpemu De Dieu mpemu ava ku Mana pour connaître les choses kugira ngo tumenye iby'Imana yatugabiye ku bw'ubuntu, kugira ngo tumenye iby'Imana yatugabiye ku bw'ubuntu. Rero reconnaître kugira ngo tumenye Dieu icyo Imana a promis pour cette yasezeranije dernière époque. muri kino gice cya nyuma, igihe cya nyuma cy'ishengero, Dans cette dernière époque. muri kino gihe cya nyuma cy'ishengero,
turabizi twese yuko ubuhanuzi bwa bibiliya busohoza imbere y'amaso gusa, ni impumyi gusa nizo zitobibona. Isi yose irabona ugusohoza k'ubuhanuzi bwa bibiliya. Ibintu byose umwami wacu yavuze muri Matayo 24, muri Mariko 13, muri Luka 21, ku bijyanye n'intambara, impuha z'intambara za nyamugigima, amapfa, ibiza by'indwara, byose ibintu by'umwami yavuze imbere y'igihe, yatangaje imbere, birabera imbere y'amaso yacu buri munsi. Tuguma tubona amakuru mashasha ko biriko biraba mu isi yose, kandi uyu munsi buri munsi abantu bararonka amakuru y'ibiriko biraba muri buri gihugu cyose. Bene data na bashiki banje, kw'ico naco, kw'icyo cigwa birakwiye kuvugwa yuko umwami mu buryo budasanzwe yarashimitse, aravuga ngo igihe muzobona ibyo bintu byose bishitse, muraramike imitwe yanyu, kuko ugucungurwa kwanyu kuzoba kuri hafi. Muramuke imitwe, ugucungurwa kwanyu kuzoba kuri hafi. Uyu munsi abantu bose ego barashobora gusoma mu mashengero yose, barasoma imirongo iraba ibisohoza ibiriko biraba mu isi yose, ariko turashobora no kuvuga iby'Imana yasezeranije. Si ibyo yavuze imbere y'igihe gusa, ahubwo n'ibyo yasezeranije. Nk'akarorero, usoma Matayo 24, azobona ibyo umwami yavuze ibizoshika, bishikira Abisirayeli, bishikira Yerusalemu, bizoba ku rusengero. Ibintu byose byavuzwe imbere y'igihe. Hanyuma usomye azosoma mu nyuma abone yuko ibizoba muri rusangi, ariko hagati y'ibyo bintu bibiri harimo umurongo nyamukuru ngo ubutumwa bw'agakiza bw'ubwami bw'Imana buzokwigishwa mu mahanga yose nk'igishinga ntahe. Aho rero hazaza iherezo. Matayo 24:14, umwami yaravuze ibizoba ku rusengero, ibizoba kuri Yerusalemu, ibizoba hamwe na Yerusalemu no kuri Isirayeli. Ibintu byose byarashitse, n'ibisigaye byose birashika, ariko igikorwa cyacu nyamukuru ni ugutangaza ubu rero ubutumwa bwiza bufite agaciro gahoraho, mu buryo intumwa nabo ubwazo bwabuvuga kera, hamwe n'ukuri kose kw'Imana, yuko hari Imana imwe gusa, atari abantu batatu bahoraho, atari batatu bashoboye byose, atari batatu bazi byose, atari batatu baba hose, ariko imwe y'ukuri kandi ihoraho, Imana igizwe n'umuntu umwe yishoye ku bw'akiza kacu mu ijuru, ari nka data hano ku isi mu mwana, hanyuma biciye kuri mwemu yera akaba mu ishengero. Ariko ni ubwo nyene nibwo butumwa bwa Bibiliya. Uyu munsi nimugende mu mashengero yose, uguma wumva ijambo ngo ubutatu, kandi nta na rimwe iryo jambo ubutatu rigaragara muri Bibiliya. Nta ncuro n'imwe
ijambo ngo imana mu butatu apparaît dans la Bible ribigaragara muri bibiliya une seule fois. nta nshuro n'imwe muri bibiliya handitse ngo imana mwana. Frères et sœurs, bene data na bashiki banje, le temps igihe kiri ngaha pour nous kuri de twebwe relire. kugira ngo dusubiremo gusoma bibiliya. C'est toujours écrit encore. Harananditse kandi ngo hahimbazwe imana ariyo se w'umwami wacu Yesu Kristo, Seigneur. umwami wacu Yesu Kristo. Et c'est très kandi birakwiye cyane aho ahanditse imana, aho ahanditse ijambo imana bigomba kurekerwa mu kibanza cyabyo. Ahanditswe umwami, aho tugomba kuharekera iryo jambo nyine ngo umwami. Guhera ku ntango turabona iryo tandukaniro, nous ne pouvons pas iryo ubu tudashaka kuteba ko aujourd'hui. kwa kino kigo cya biri uno munsi, ariko reka dusubiremo tubivuge irindi rimwe. La véritable église. Ishengero ry'ukuri Maintenant, ubu riragaruka, rikagaruka ku kwizera nyako k'ukuri, un seul Seigneur, umwami umwe, une seule foi, ukwizera kumwe, un seul baptême comme umubatizo umwe nk'uko byanditswe mu Banyefeso 4, kandi uwo mubatizo ukorwa mu izina, en fait, dans le nom en qui mu izina iryo Imana yatwishuriyemo nka data mu mwana biciye kuri Mpwemu Yera. Ni kuvuga ngo ni mu izina notre Seigneur. ry'umwami wacu Yesu Kristo. Et si tout le monde savait, Abantu bose barabizi, savait que la Bible a été traduite barabizi yuko Bibiliya par yarasobanuwe des gens qui croyaient à la vérité. n'abantu bizera ubutatu. Igihe rero duhagije gusanga no gusoma gusa ngo genda mu isi yose mwigishe amahanga yose mubatize mu izina rya data n'iry'umwana Du Saint-Esprit. n'irya Mpwemu Yera. Alors il faut simplement dire Aho rero biba bikwiye gusa kuvuga yuko umuntu les 21 yasomye ubusobanuro 21 bwa Bibiliya, a lu en hébreu. umuntu yasomye mu giheburayo, uwo ari wese ugiye mu giheburayo, mu kilatini, agasoma no mu kigiriki, Cela n'est écrit dans aucune ibyo Bible, ntibyanditswe muri Bibiliya n'imwe. comme nous venons de le dire. Nk'uko duhejeje kubivuga, Mais il est écrit, mais allez. ariko haranditswe ngo mugende mu isi yose mwigishe ubutumwa bwiza ibyaremwe byose, hanyuma Et puis ensuite s'accomplit. hanyuma acasohoza ngo uwizera Est baptisé. akabatizwa, Et baptisé akabatizwa dans mubabatize mu izina rya data ry'umwana n'irya Mpwemu Yera. baptisez-les dans. Mubatize mwi Donc le Père est un titre. data ni icyicaro, umwana nacyo ni itaziro ry'icyicaro, iryo si izina. Baptisé. Dutegerezwa rero kubatiza mu izina mu rudende, atari mu mazina ariko mu izina rimwe, iryo Imana yatwishuriyemo mu izina. Et s'il vous plaît, Rero ndabasaba vous aussi, prédicateurs, namwe mwabavugabutumwa mwe, nimusome rero isezerano rishasha muryubashe, mwubahe ibyanditswe byera, musome rero ibyakozwe n'intumwa. lors du premier sermon Mu butumwa bwa mbere de l'Église, mu gutanguzwa kw'ishengero ry'isezerano rishasha, Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Petero ahumekewe na Mpwemu Yera a dû s'exclamer yarasemereye aratangaza yuko umwe wese muri mwebwe abatizwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Ibyakozwe no mu mwaka 238. Uko niko abantu bose babatizwa mu izina ry'ubwami Yesu Kristo guhera ku munsi wa Pentecote hamwe n'igihe cyose cyabayeho cy'intumwa. Frères et sœurs, Bene data na bashiki banje bakundwa,
prédicateurs, na mwebwe bavuga butumwa na cyane cyane mu mashengero d'écoutistes, y'abapantekote, comment pouvez-vous prétendre ni gute mushobora kwigira ko mwaronse Saint-Esprit impembu yera et ne pas hanyuma ntimwigishe nk'uko petero yigishije, ntimubatize nk'uko petero yabatije, pas enseigner, ntimwigishe nk'uko pawulo yabyigishije, ne pas baptiser, ntimubatize nk'uko pawulo yabatiza. Ni gute mushobora kwigira yuko mwaronse mwemu yera und in den falschen Lehren über Gottheit et restez toute votre vie hanyuma mukaguma ubuzima bwanyu bwose muri mu nyigisho z'ikinyoma mu bijyanye n'ubumana no mu mubatizo, hanyuma mukazimiza ihanga ry'Imana. Nous avons pourtant lu Ariko nubwo bimeze nk'uko twasomye ngo mwaronse muhawe n'Imana impwemu ibarongorera la mu vérité. kuri kose. Jean 17, Yohana 17. le Saint-Esprit ne confirme pas les fausses doctrines. Mwemu yera ntiyemeza inyigisho z'ikinyoma, mwemu yera agarukana ku ijambo. Nicyo gituma turashimira cyane Imana ubukozi bwa mwene Branham, uwo Imana yarungitse n'umuhamagaro udasanzwe kugira ngo Donc, la yaramurungitse umuhamagaro udasanzwe mbere yo kugaruka kwa Kristo, afise ubutumwa bw'Imana. Uyo niwe Imana yashoboye gukoresha kugira ngo atangaze mu buryo bushasha inyigisho ku bumana, ku mubatizo w'amazi, mu gusangira inyigisho zose za Bibiliya, kugira ngo ahe ihanga ry'Imana uburyo bwo kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga. C'est maintenant que sera Ubu rero révélé niho bizohishurwa vraiment ce que l'Esprit nimba by'ukuri twumva ibyo mwemu abwira amashengero biciye mu ijambo, canke nimba tubandanya qu'à présent, malgré tout, nk'uko twigendera gushika ubu. dans la parole. Reka tubane gusoma mu ijambo, turasoma Éphésiens chapitre 4. Abanyefeso 4, Éphésiens chapitre 4, verset 30, Abanyefeso 4 32. 30 gushika ku 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Kandi ntimukababaze mwemu yera w'Imana Vous avez été yabashiriweho kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa. que toute irritation, chute, colère, Umururazi wose no kujingitwa n'uburake no gutongana no gutukana bibavemwo tire du milieu de vous, hamwe n'inzigo yose et toute espèce de nature méchante, n'ububi bwose, de bonté, mugiranire neza, mugiriranire imbabazi, pardonnant. muharirane nk'uko Imana nayo yabahariye muri Kristo. Remerciez son Seigneur. Umwami wacu ashimwe Tel kubwo iri jambo ryimbitse, un avertissement uku ni ukugabishwa à se débarrasser kugira ngo twikure umuntu wa kera hamwe n'ibintu byose bimatanye nawe, un renouveau. tube mu kugirwa abashasha byuzuye. Kandi turagaruka ku ijambo ryatangujwe ngo kugira ngo dusangire kameremere n'Imana, alte Natur, Se débarrasser de la vieille nature. kwikurako kameremere ka kera, twiyambure umuntu wa kera, kameremere ka kera k'umuntu wa kera, Du vieil être. k'umuntu wa kera, kamere ka kera. Bene data na bashiki banje bindi ku mutima yuko umwe wese muri mwebwe asubiremo gusoma iyi mirongo ya Bibiliya ari mu isengesho, hanyuma Pour savoir yigenzure c'est kugira ngo amenye chez nous. nimba bimeze nk'uko muri twebwe, A déjà pu devenir ainsi. nimba byaramaze kuba nk'uko Doit être ainsi. nk'uko bitegerezwa kuba, kugira ngo Subsister. dushobore kuba twahagarara imbere y'Imana.
ugutangazwa de la fin des temps, k'ubutumwa bw'igihe cyerezo, le message divin ubutumwa bw'ukuri bw'Imana bw'agakiza un objectif. burafise icyo bushaka gushikako, Porter l'Église épouse, ni kugaragaza ishengero mugeni ku buryo bw'uko soit prête, riba ryiteguye tâche, ritagira agasembwa, ritagira iminkanyari igihe umwami wacu Yesu Kristo azogaruka. et c'est pourquoi Nicyo gituma proclamation approfondie ugutangazwa byimbitswe kw'ijambo ry'Imana, selon laquelle iryo le vieil homme umuntu wa kera est vraiment mu by'ukuri dépouillé arambugwa agapfa, et que nous sommes hanyuma tukaba tumaze gupfana na Kristo, unis avec lui tuhambanywe nawe, tukazukanwa nawe, kugira ngo guhera ubwo tugendere muri kameremere gashasha, mu buzima bushasha, nk'uko Pawulo yabivuze mu Baroma 6. Ndabasaba mwebwe ubwanyu mwigenzure, kandi umwami azobaha ubuntu bwiwe. dans Colossiens 3, Turasoma ubu rero mu Bikolosayi 3 umurongo w'8 gushika kuri 10. Abikolosayi 3 8 gushika kuri 10. dépouillez-vous de tout ce qui est semblable. Ariko noneho mwiyambure n'ibi byose: uburake, kujingitwa, ubwanko bw'ubusa, Les injures et les paroles de gucokorana, kandi votre bouche. ntihakagire amajambo ateye isoni ava mu kanwa kanyu. Ntimukabeshane, Le vieil homme kuko mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa byiwe, ngo n'uburyo bwose akoramo, est revêtu de l'homme et revêtu l'homme nouveau. mukambara umuntu musha, La connaissance. ahindurwa musha, ngo agire ubwenge, amere nk'ishusho y'iyamuremye. Reka dushimire umwami. Nabivuze kandi twabisomye hano, Se dépouiller ni kwiyambura du vieil homme. umuntu wa kera, Revêtu de l'homme nouveau. tukambara umuntu mushasha, L'homme nouveau. tukambara umuntu mushasha. Nashaka kubwira bene data na bashiki banje, Qui respecte la parole. abubaha ijambo ry'Imana, Qui entre en jugement avec eux-mêmes. abaja kwiburanya bo ubwabo, ntibaje kuburanya abandi, bakibaza ikibazo ubwabo, ati mwami, mbega ukomeze ntushobora guhagarara imbere yawe umpe ubuntu bwawe, Toutes ces paroles kugira ngo aya majambo yose en moi. asohoze muri jewe, kandi biciye kuri jewe nshobore Dépouiller kwiyambura mu buryo bwuzuye kandi buheraheje umuntu wa kera, revêtir l'homme nouveau. nambare umuntu mushasha yari aremwe mu ishusho y'Imana. Dieu a conclu Imana l'alliance, yagize isezerano rishasha, un cœur nouveau, yaduhaye umutima mushasha, yaduhaye ubuzima bushasha kubw'ubuntu. Ni kuvuga ngo la vie, ni ubuzima buhoraho, ubugingo buhoraho, kandi amaraso y'umwagazi aratwoza icyaha cyose. Seigneur, Umwami akora byose akabigira bishasha. Turabibona il est nécessaire ingene bikwiye cyane, birakwiye, kandi n'intumwa zarabishimika ko cyane yuko à sceller. nubwo tuba tumaze gushika ku kimenyetso cya mwemu yera, Nous ne devons pas ntidukwiye l'attrister. kumubabaza. Mwemu yera kumubabaza, L'attrister. ntitutegerezwa kumubabaza Place au vieil. mu guha ikibanza kamere ka kera, umuntu wa kera, ariko tukaguma muri ujya muntu mushasha, tukaguma muri kamere gashasha, tukaguma mu muntu mushasha, Vions le Seigneur hanyuma tugakorera umwami réellement. by'ukuri, Déposer tout
tugashira byose, que nous nous sommes débarrassés de tukikura byose, tukiyambura byose, ibintu byose biri ku muntu wa kera kugira ngo tujane n'umwami. Turasoma Abanyefeso 5 umurongo wa 25. 5, verset et 27. Pour le Abanyefeso 5 26, ngo ageze aryogeshe amaraso n'ijambo, ngo agishire ari shengero rifise ubwiza, ridafise amarabaga canke injebejebe canke ikintu cose gisa gityo, ariko ngo ribe igera ridafise agasembwa et sans reproche. Il n'est pas nécessaire d'en dire plus. ntibikwiye ko umuntu yovuga ko yorenza ko ibindi, bihagije gusa yuko dushimika ko Que c'est par le sang yuko ni gusa biciye ku maraso y'isezerano rishasha retiré de la niyo twakugwa mu guhona, nous avons été sauvés twarakijijwe, et que d'enfants d'hommes kandi abana b'abantu umwami fait de nous des yatugize abana b'Imana. Il a déchiré la lettre Yatabuye ugwete ruturega et déchiré rudutsinda, yararutabuye byose abibabarira ku bw'ubuntu, hanyuma byose abigira bishasha. Ico ni igice ca mbere, concerne le sang. ico kiraba amaraso y'isezerano rishasha. Deuxième partie, Igice ca kabiri le nom de la lyre. duhejeje kugisoma, Et kozwa bain d'eau. mu mazi n'ijambo, Voici, kwiyuhagira mu ijambo. Ngira ijambo, et il est réellement kandi écrit haranditswe bain d'eau dans la parole. ni koga, kwiyuhagira mu mazi y'ijambo, si kumijagirwa gusa amazi mu ijambo, ariko ni kwibira, ukibira mu ijambo ry'Imana, Avec la parole de Dieu. kandi hamwe n'ijambo ry'Imana, nk'uko buryo bwuzuye twatsindanishirijwe tukozwa, Sanctifié, tukezwa n'amaraso, uko niko immergé, turimbizwa byuzuye, purifié, sanctifié, tukozwa, tukezwa no kwiyuhagira mu ijambo, mu mazi y'ijambo. Kandi kubw'ivyo umwami aduhe ubuntu bwiwe. les Ni apôtres. kubera iki mbega intumwa Ainsi, la zavuze ijambo nk'uko? pourquoi Ni kubera iki mwene data Branham yashimitse cyane sur la ku parole ijambo à notre époque? mu gihe cyacu? C'est pour qu'une correction divine puisse Ni kugira ngo ugukosorwa Imana itanga gushobore kuzanwa, kandi no kwifuza yuko amashengero yose yo kwimbika akibira mu kwiyuhagira kw'ijambo, ariko ibyo ntibisezeranijwe kandi ntibizonashika. mais les élus Ariko abatoranijwe, qui ont été pardonnés, abababariwe n'Imana, réconciliés par abiyujuje n'amaraso y'umwagazi, ceux qui sont conduits réellement, abarongorwa by'ukuri na mpwemu yera, abo ont plongé bazokwibira d'eau biyuhagire mu mazi y'ijambo, et immergé. bibire. Alors, toutes les Aho rero inyigisho zose z'ikinyoma zizokoroka, ibisobanuro byose, inyigisho zose dans la parole zitari mu ijambo ry'Imana zizokoroka, et oui, donc, ego zizokoroka, turibira hamwe n'ibyo dufise byose, mais en mettant ariko tukagaragaza gusa icanditswe mu ijambo ry'Imana. comme Paul l'a Kandi nk'uko Pawulo yabivuze, présenté au Seigneur kugira ngo ashikirize umwami pour umugeni, laver yoze les choses. ibyo bintu byose, ego ishengero ridafise akarabaga, amarabaga canke iminkanyari, Aujourd'hui, nivyo biba ubu. troupeau racheté par le sang, Umukuku wogejwe n'amaraso uroga byuzuye mu ijambo, kandi nta kindi kintu rero kiba gisigaye kiretse ijambo ritunganye kandi ryera ry'Imana mu ishengero vivant. ry'Imana nzima. S'il te plaît, nous lisons Turasoma mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 5.
Mais l'espérance ne conduit pas à la déception. Parce que l'amour ko kwizigira ni kudutetereza est répandu dans nos cœurs. kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu na mwemu yera twahawe. Donné. Amen. Amen. Plus de déception. Ntikudutetereza ngo mu Faransa ngo nikutubabaza kuduhemukira kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu. Glorifié. Rero turashobora gushimagiza Imana umwami wacu n'imitima yacu yose n'ubugingo bwacu bwose n'inkomezi zacu zose kandi De notre pensée. hamwe n'ivyiyumviro byacu byose Donné biblique. ibyatondetswe mu buryo bwa Bibiliya Effectivement préparé kandi comme époux. tukitegura nk'umugeni kugira ngo tuje gusanganira umukwe uwo turindiriye Retour ukugaruka dans nos jours. mu iyi minsi yacu Nos jours. mu minsi yacu Le retour. ukugaruka Le retour promis kugaruka kwasezeranijwe k'umwami wacu est proche. kuri hafi Et tous les enfants kandi abana bose b'isezerano reçus l'esprit abaronse mwemu w'isezerano bizera yuko ubutumwa bwa nyuma in allen Welt am heute précède le retour de Christ. butangurira ukuza kwa Kristo mu isi yose mbere n'uno munsi Cette émission va dans le iki kiganiro kiza kuja mu isi yose kugira ngo ishengero umugeni ryitegure kandi rishobore guhagarara atagasembwa atamarabaga imbere yiwe igihe de Jésus-Christ. Yesu Kristo azoba agarutse. S'il te plaît. Nous lisons Turasoma dans 2 Pierre muri Petero wa kabiri chapitre 3. igice cya gatatu 2 Pierre chapitre 3. Petero wa kabiri igice cya gatatu umurongo w'icenda. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ça. Umwami Imana nitebeje isezerano ryayo uko bamwe biyumvira kwiritevya Il use de patience, ariko yihanganira mwebwe ne voulant pas, ntigomba ko hagira abahona mais vous ariko igomba ko bose bihana. à la repentance. Amen. Pour cela que le Seigneur Kubw'ibyo umwami Imana itugire ubuntu tous kugira ngo dufate nka nkama ugutangazwa kuvuzwe uyu munsi. frères et sœurs, Bene data na bashiki banje pas de dire ntibihagije kuvuga ngo ndizera yuko Imana envoyer yarungitse un prophète. umuhanuzi Je crois ngo ndizera ubutumwa bw'igihe c'iherezo ngo ndizera yuko nashizeho ikimenyetso. rien Ibyo ntacyo bimara iyo ukwizera kwacu intégré kutashizemwo le reste. ibisigaye byose tukaba Dépouillé twiyambuye umuntu wa kera où nous sommes débarrassés tukaba et twikuye ko tukareka tukozwa ibintu byose bitava ku Mana mu kwiyuhagira mu ijambo mu bisobanuro byose n'ibintu byose bigenda bidahuza n'ijambo ry'Imana. Dutegerezwa twese à pouvoir gushika aho dushobora kuvuga neza n'umutima utatwagiriza ngo mwami mukundwa, tu venais si tu nimba ugarutse uyu munsi serais-je prêt à te rencontrer nzoba niteguye kugusanganira ngo njane nawe mu bwiza effectivement dushobore kuba twoshika aho hantu cet humble état divin aho hantu ho guca bugufi h'Imana aho twigenzura twebwe ubwacu soyons obéissants hanyuma tukaba abashima hanyuma tukiyambura tukikura ko ibintu byose biri ku muntu wa kera. au vieil homme lui Umuntu wa kera uwo nyine tumwiyambure hamwe n'ibikorwa byiwe hanyuma twambare ibintu byose bigize umuntu mushasha kugira ngo hanyuma by'ukuri tubeho duhuza n'ijambo ry'Imana mu bintu byose tendre et prétendre ensuite attendre hanyuma twitege kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo nk'uko twabisomye. Seigneur ne manque pas
umwami ntatebya accomplir ses promesses. gusohoza isezerano ryiwe, Tiendra sa promesse. azogumya isezerano ryiwe, azorisohoza isezerano ryo kugaruka kwiwe. En effet promis. Yarabisezeranije aravuga ngo ngiye kubategurira ikibanza. Yohana 14 ngo nzogaruka ndabatware La mujyane nanje. Isezerano rigumaho kandi rizosohoza, mais ariko il attend que les derniers soient arindiriye ko abanyuma bahamagagwa ngo basohoke, abanyuma bagashika, hanyuma igitigiri deviennent totales. kikuzura, La bénédiction hanyuma umugisha w'Imana ushobora byose ube kuri mwebwe mwese. Rero abanyuma bashobore kwinjira, la bénédiction du umugisha w'Imana ishobora byose ube kuri mwebwe mwese mu isi yose, mu isi yose. nous sommes reconnaissants Turashimira Imana voir yuko dushobora gukorera ihanga ry'Imana kandi mu isi yose biciye ku butumwa bukwiragizwa que les langues mu ndimi zose. Kandi irindi naryo rimwe turarungitse indamukanyo zacu zirica, nous souhaitons kandi turipfuza yuko abanyuma bahamagagwa et soit ajouté bongerwako. Kandi ndipfuza n'umutima wanje wose face bose ubu bagire ukwigenzura nyako n'umutimanama wabo, bavuge ati mwami mukundwa, pitié de moi. ungirire ikigongwe, ungirire ubuntu, umfashe, shaka kuba niteguye imbere yawe igihe uzogaruka. Rero Nous sommes donc convaincus. turemezwa Aussi certainement nk'uko atagukekeranya yuko byanditswe ngo était abari biteguye binjira mu mazimano y'ubukwe, uko niko atagukekeranya yuko umugwi wacaguwe inkumi z'ubwenge Matthieu 27. muri Matayo 25, umugeni wa Kristo ubu ararongorwa Perfection. ku gutunganywa. Comme Abraham Kandi nka Aburahamu, reka dusubire tubivugemo. Kandi Aburahamu yizeye Imana, a cru yarizeye, à la promesse. yizera isezerano. Natwe twizera Imana kandi twizera amasezerano ayo Imana yaduhaye Dans sa parole. mu ijambo ryayo, harimo n'isezerano ryo kugaruka kwa Yesu Kristo. À notre époque. Amen. Et permettez-moi de Munyemerere à nouveau nshimike kandi Seigneur, ku byo umwami yavuze quand vous verrez ngo nimwabona ces choses arriver, ibyo bintu byose bishitse, et la muraramike imitwe yanyu, votre kuko ugucungurwa kwanyu kuri hafi. que la bénédiction Umugisha du Dieu w'Imana ishobora byose pose ube kuri mwebwe mwese mu izina ryera rya Yesu. Amen.